kubiruka ko turaba umubimenye kiya gihe sinari bwabibone neza ubu naramaze kubaharura ndababona nongera ndabona bari inyuma yanje nyene bangana unasanze rero jewe mfise abari inyuma benshi. Ibe vyiza mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu hari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya yagizwe ko ari karagarukwa ko cane o tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa ku mpinduka zikomeye cane zajeje kuba mu iperereza ry'u Burundi. President Evariste Ndayishimiye yoba yahinduye ibintu mu iperereza muri kano kanya turaza kubabwira impinduka zikomeye cane ziriko ziravugwa tubabwire n'ibindi byinshi cane biriko biragaruka ko cane irya nino tubabwire imvo zizo mpinduka mu iperereza. Ubwoba ni bwinshi kuri bamwe bahora bakora iperereza ry'u Burundi kuko nyine ngo hoba harimwo abagambanyi. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi cane biriko biravugwa. President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe afise ubwoba bwinshi aho atizera buri umwe wese ariko arakora mu butegetsi bwiwe. Niyo mpamvu yamavuga yuko abarundi bazi neza ko ari indyarya aho kurongora Burundi kwarongora cya gihugu Yesu yavuyemwo, kuko nyine icyo gihugu naho hari ab'indyarya nyinshi cane nkuko Ndayishimiye yama yabivuze. Muri kano kanya turaza kurabira hamwe ni bande bakuwe mu mabanga, ni bande babasubiriye, byose nyine turaza kubigaruka ko muri no nkuru twaguteguriye. Muri makuru kandi turaza no kubabwira ku cuka kibi kiri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo. Wo muri kano kanya hari amakuru ariko aravuga yuko President Evariste Ndayishimiye yoba afise umugambi wo kubogoza uyu mwubahwa General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi imyaka irenga 13. Wo muri kino gihe bivugwa yuko Ndayishimiye ariko arakora ko agasha bivanye nuko uyu mu general yamaze kubaka impande zose. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye iyo akoze ko arasha. Muri kano kanya turaza kubabwira nizihe mvo zoba zituma President Evariste Ndayishimiye yiyumvira kubogoza kino gihanganye mu gisirikare. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko tubabwire n'ukugene General Prime Niyongabo ari mwe yamye yamama mu gihe bamwe mu badashigikiye President Evariste Ndayishimiye bamye biga ingene bamukura ku butegetsi, ariko Prime Niyongabo akaba ariwe yabaye uwa mbere mu kumukingira, aho benshi bariko baribaza niki Prime Niyongabo yoba ariko arapfa na President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe ku buryo President Evariste Ndayishimiye yifuza kumukura. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi biriko biravugwa cane n'ibindi tutakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigaruka ko mu buryo bw'ido nido. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV bashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Nkuko narimbejeje kubikubwira ko tuza kugaruka ku mpinduka ziriko ziraba mu iperereza ry'u Burundi. Intakorwa ko nkoroka erutse gukurwa mu iperereza, aho kwari kwabahaye amakuru kuri iyi ntakorwa ko nkoroka izwi mu mabi menshi. Koloneli mu gipolisi Alex Ndayikengurukiye we yavuzwe ko byinshi cane muri kano kanya. Ubwo twababwira amakuru twababwira yuko tutazi neza ico yoba yakuriwe ndetse naho azoshirwa, ariko muri kano kanya hari amakuru mashasha duhejeje kuronka, aho Venami Buro ari we yasubiriye Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka mu iperereza nkuko amakuru abivuga. Batari bakurikiye ikurwa rya nkoroka, reka tubanze tugaruke ku ikurwa ryiwe tuze no kugaruka ugene yasubirijwe n'umwe mu bakozi b'iperereza yahora akorera mu ntara. Intakorwa ko nkoroka iherutse gukurwa mu iperereza azwi cyane ku izina ry'iritazirano rya nkoroka, ariko ni Colonel mu gipolisi Alex Ndayikengurukiye. Izina ryiwe rizwi mu mabi atagira uko avugwa: kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo, kuboreza igufa, gupfungira ubusa mu busho bw'iperereza
ndetse abo apfunze bakaburirwa irengero, kunyaga amatungo y'abantu ndetse n'ayandi mabi atagira izina yagiye aravugwa kuri uyu mugabo. Twari twabwira yuko rero kuva muri 2015 izina rya Nkoroka ntawovuga ngo aheze amaraporo ryanditswemo canke inshuro ryavuzwe mu makuru ya RPA ijwi ry'abanyagihugu, radio Inzamba ndetse n'izindi radio zitandukanye. Nkoroka niwe yarongoye kenshi imirwi y'iperereza yabigiye gufata abantu abatari bake bahavuye bicwa abandi baraburwa irengero. Nkoroka yaramaze igihe kitari gito ariwe aha amategeko abatwara iperereza mu ntara, gutyo agira uruhara mu mabi yakorewe no mu ntara hagati mu gihugu, nk'uko nyine amwe mu masoko yacu abandanya abivuga. Umuntu wenyine bahoze bahiganwa mu mabi yari Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi mu mwaka wa 2020, Nkoroka yagumye akomeye, Kazungu arakoroka cane mbere bahinduka abakeba. Amasoko yacu menshi cane aremeza ko Nkoroka aherutse gukurwa mu iperereza mbere ko yahatswe no gupfungwa, yaciye asubizwa mu gipolisi. Amakuru dufise avuga ko Nkoroka atonda mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi ariko ko atamabanga ahafise. Turacatohoza icaha Nkoroka yoba yarakoreye iperereza ku buryo aca yirukanwa. Inkuru tuzoyigaruka ko mu gipolisi Nkoroka asanzeyo uwo bakoranye amabi atari makeya. Yo nta yundi ni General Major Emmanuel Ndayiziga asigaye ari icegera c'umukuru w'igipolisi c'u Burundi. Kumbure uyu niwe azomwibuka ububisha basangiye agire ico amuzeza. Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira Nkoroka avuka muri komine Ruhororo yahora mu ntara ya Ngozi yahora, kuko nyine amasoko yacu abivuga. Twabwira yuko nyine niyo nkuru twari twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu Shiramatsiko TV kwikurwa rya Nkoroka. Muri kano kanya rero hari amakuru mashasha duhejeje kuronka ko Nkoroka yoba yahejeje gusubirizwa n'undi mukozi w'iperereza yahora akorera mu ntara. Amakuru adushikiye kano kanya avuga iki? Benamiburo niwe yasubiriye Colonel Ndayikengurukiye batazira Nkoroka mu iperereza. Twaheruka kubaha amakuru y'ikurwa rya Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira Nkoroka mu iperereza ry'u Burundi, acasubirizwa n'umupolisi acasubizwa mu gipolisi Murantunga. Imbere yo gukurwa mu iperereza, Nkoroka yari arongoye igisata bita Service des Opérations. Nico gisata kiri imbere mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Twibutsa yuko Nkoroka yasubiriwe na Colonel Venamiburo yahora arongoye iperereza mu ntara ya Burunga. Uyu nawe nyine twagiye turamuvuga ko ibintu byinshi. Venamiburo n'umwe mu bakozi b'iperereza bavuzwe mu mabi menshi cane, kunyuruza abantu, kwica, kuboreza igufa ndetse n'ibindi bitera soni vyagiye biraranga uyu mugabo mu ntara nyinshi yakoreyemwo. Rongo iperereza Ngozi, Cibitoki, Bubanza, Gitega, Cankuzo ndetse n'izindi zitandukanye. Kuba ahawe kiringo gisata ca operasiyo bizomuha kubandanya ububasha mu mabanga ndetse n'ububisha yagiye arakorera abandi, aho abarundi bafise ubwoba muri kino gihe. Muri Burunga, Venamiburo yasubiriwe na Pepine Habimana. Uyu yari amaze gutwara iperereza mu ntara ya Rutana na Kirundo. Muri 2024 Pepine Habimana yaravuzwe mu inyuruzwa rya Jeremy Niyonkuru, umunywanyi wa CNL yakuwe ku rugo iwe ku mutumba wa Rugese muri komine Ntega yahora. Jeremy Niyokindi tarigera asubira kuboneka kuva ku igenekerezo ry'18 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Twabwira yuko ari izo mpinduka zikomeye cyane zajeje kuba nyine mu iperereza ry'u Burundi. Reka tuve kuri iyo nkuru tugaruke kuri ya nkuru twari twababwiye ku kugene hari impari zikomeye cyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe ariko
arifuza canke ariko ariyumvira kubogoza uyu agize imyaka irenga 13 atwaye igisoda c'u Burundi, aho benshi bariko barabwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko ibintu bishobora guca bimuyangarana mu gihe ariko ararwana n'ibindi bihangange bikomeye cane. Ivyo bihangange bidashaka yuko agera no mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 kuko twari twabibabwiye mu nkuru twari twabahaye ijanye n'ukugene bamwe mu bihangange vya CNDD FDD biriko birakora inama ikomeye cane. Ni inama yabereye Gitega ku munsi w'ejo yo kwiga ukugene amatora y'umwaka wa 2027 yategurwa ndetse bakaraba n'ikiringo giheze Perezida Evariste Ndayishimiye atwaye Burundi ico yoba yarakoze, aho ivyo bihangange vyavuze yuko bigiye kwiga bikomeye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kuko babona yuko ibintu vyayangaye, barabe nimba koko bamwongera ikindi kiringo canke nimba bareka mugambwe CNDD FDD ugatanga uyundi mukandida kugira ngo ari we azobandanya amabanga yo kurongora igihugu nyine nk'uko amakuru mu bicocero vy'umugambwe CNDD FDD ndetse namwe mu masoko mu gisirikare ndetse no mu bandi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi abivuga, aho iyo nama yasubitswe ariko nanone bakavuga yuko bazayikomeza ku yundi musi. Iyo nama yavugiwemwo ibijanye n'ibura ry'igitoro, ibura ry'ivyankenerwa, kugene ibintu vyayangaye nga mu gihugu c'u Burundi kuva Perezida Evariste Ndayishimiye agiriye ku butegetsi mu mwaka wa 2020. Amakuru adushikira avuga yuko Ndayishimiye yarafise amahirwe make yo kuba yasubira kuba umukandida wa CNDD FDD, aho bariko baratekereza kuba bamugena mu yandi mabanga mu gihe atatwara igihugu nyine nk'uko aya masoko yacu abandanya abivuga. None Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ariko arapfiki na General Prime Niyongabo agize imyaka 13 arongoye igisirikare c'u Burundi, kandi kabizi yuko uyu mu general yamama kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe hari abadoriya bashaka gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Nimba hari umuntu muri CNDD FDD atari gupfa kubogozwa ni General Prime Niyongabo nk'uko amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi abivuga. Inama zimaze iminsi ziba zingene General Prime Niyongabo yobogozwa, ariko bagasanga yaramaze kuzibira impande zose. Bamwe mu iperereza ry'u Burundi baherutse gushikira Perezida Evariste Ndayishimiye bamumenyesha ko gukura General Prime Niyongabo yoba arabibangiye kuko hokononekara byinshi cane mu gihugu. Narirya twimirije amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027, aho benshi bariko baribaza kugene Ndayishimiye agiye kwitwara imbere ya General Prime Niyongabo mu gihe himirije amatora, mu gihe Niyongabo nawe nyine abizi yuko Ndayishimiye ariko aragerageza kumukura. Prime Niyongabo ntuzopfa kumubona aho ariho hose, aracunze bikwiye, afise abagenerali benshi bamushigikiye, ntuzopfa kumva ijambo ryiwe. Ni umuntu akaze ariko yihoreye. Arabibaza ati General Prime Niyongabo none nta bunyonyezi akora nk'abandi canke nta makosa yagirizwa ku buryo atobogozwa nk'abandi, ntaho kwemeza ko ataba asahura nk'abandi, ariko ni mu bihangange bivuga rikijana nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe n'abandi babona yuko bigoye cane ko Neva ashobora kumukura nk'uko yama abikorera abandi, kuko n'umugenerali yubatse ibintu byinshi cane. Imvo zoba ziriko ziratuma General Neva ashaka kwikura ko General Prime Niyongabo, nuko ari amakuru afite yuko yoba yaratanguye gukorana n'abansi ba Neva. Ni kuvaho intambara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitanguriye M23 igatangura kwerekana amasanamu ndetse inatsinda igisoda c'u Burundi, mu gihe Neva yashoye ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari ingingo batumvikanye ko neza na General Prime Niyongabo. Ivyo byose bikaba byaratumye igisirikare c'u Burundi gisambuka. Kuri ubu ngubu bamwe mu basirikare baratorotse igisirikare bariko barashwiragira mu mashamba ya Kongo, abandi baragiye muri za Dubai, mu Biyede ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu mihinga itandukanye y'igihugu, bivanye no gutenya intambara za Kongo.
ziriko zirasambura igisirikare c'u Burundi aho kuri ubu ngubu ubwoba ari bwinshi cane ko umwanya n'umwanya igihugu gishobora guterwa kandi ko atakwirwana ko bashobora kuko abasoda benshi bahereye mu ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ivyo rero vy'intambara kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo bazi ko yakuye intambara nako yakuye abasirikare bariko bararwana muri Uvira ababwira gutaha, maze President Evariste Ndayishimiye bidateye kabiri arabasubizayo. Ivyo byose rero ngo byaba byarazamuye icuka cibi kiri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo, akaba Ndayishimiye yitegura kuba yamubogoza, ariko nanone bamwe mu bihangange bakavuga yuko Ndayishimiye yaba yikoze ko kuko ibintu bishobora guca bimuyangarana na rirya afise abanzi benshi impande zose, bamubwiye yuko yobanza akareka amatora akavamo, ariko nanone ntituzi uko Ndayishimiye agiye gusigana General Prime Niyongabo kugeza mu matora, mu gihe bizwi nuko Niyongabo nawe nyine yahejeje kumenya ivy'uwo mukenyuro wa President Evariste Ndayishimiye. Mu yandi makuru turaza no kubabwira n'ibindi byinshi biriko biravugwa cane kwihangana ari mu butegetsi bwa CNDD FDD mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027. Ntimuze kuja kure, muraza kubikurikira. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.